tumenye kuba muri byinshi no muri bike. Hari iyi foto mubona, twari dukenya ariko dukenya cyane. Badutumira mu rubanza rwa mariage, nkavuga ati Imana amafaranga yo kugura impuzu nzoyakurahe, ariko nkavuga ati Imana amafaranga yo kugura impuzu nzoyakurahe. Bakaba baraduhaye n'impuzu ukuntu isa ngo mauve n'ibiki, okay, ariko nkiyumvira ati Imana nzogenda nambaye bidasa n'ibyo batubwiye kwambara iyo teni yabo, kuko nta mafaranga mfise Mana ntabara. Buri gihe nje ikintu cyose ndakimenyesha Imana. Dukatira aho hantu yewe mbona iryo kanzu mubona iri nyene mubona ngaha ku ifoto iri, ndaribona rigugwa $1 rimwe. Yo ndamubwira umugabo wanje ngo mbonye ikanzu kandi zishobora kuba ari ryiza kandi rigura $1 rimwe. Amen. Reka ndarigure, nzofuma ndarimesuza ku $15 ariko reka ndarigure, mbona ari ryiza, reka ndarigure. Ubundi kanzu ryiza usanga ari uhera ku $100, $150 ingahe, izo manza nyene za mariage batahana uko. Sabo wacunguye. Yes ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ni muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Uyu munsi rero nje imbere zanyu kugira ngo dushobore kuvugana kwihanganira byose. Ndashaka ngo bibe kwihangana muri rusange. Haleluya. Reka turirimbe. Nzokwama ndakwama maza kuko wankunze Yesu bitagira urugero. Haleluya. Ako nakaririmbo nanditse ariko ntarashobora gusohora. Uno munsi turaje tuvugana ukwihangana. Nshuti zanje, abantu benshi barahemuka mu buryo bucankwe buriya, ari abakozi b'Imana, ari abagabo, ari abagore, ari abakobwa, ari abantu mu rugero rwose barahemuka kubera kubura kwihangana. Nasanze burya mu guhemuka nuko biba byanse ko wihangana, ariko ngo hahiriwe uwihanganira byose. Rero muri bino biganiro, nkuko ndi umudamu akijijwe yakiriye Kristo Yesu kandi ntahengeshanya, Yesu aba muri jewe, yahinduye byinshi ku munsi aganira nanje, mwumva ubuzima bwo kubana na Kristo n'ubuzima buryoshe. Naciye muri byinshi cyane, novuga ati ndi umukobwa ego, mu bupfubyi ego, mu rugo naciye muri byinshi byanyigishije, ariko muri byose nishima yuko Imana yangiriye neza, byose nkabikuramwo ibyigwa, kandi ibyo byigwa bigahindura ubuzima bw'iwanje. Reka dusome ijambo ry'Imana, kuko nasanze muri byose na byose ijambo ry'Imana ari ryo ryubaka imitima. Haleluya. Kuko iyo tubabaye, iyo twihebuye, dufise ijambo ry'Imana, tuza twumva ijwi rivuga ati ntiwihebure kuko ndi kumwe nawe. Ukumva iryo jwi rirakuremesheje, ukumva ariko iryo jwi rigukuye aho hantu mu kababaro, rigushikanya ahandi hantu mu byizigiro. Haleluya. Kubera ari ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 4 ku murongo wa 6. Haravuga ngo ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise, kuvamwo inyungu nyinshi, kuko kuvamwo inyungu nyinshi kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo. Ariko murongo w'8 haravuga ngo ariko iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubumbye. Murongo w'9 haravuga ngo ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi kubupfu gusinzikaza, kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Reka tugeze ngaho. Oh haleluya.
ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwifuza bitujana mu bupfu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iri jambo ndarisangiye namwe kubera ko uyu munsi ndashaka yuko umuntu wese mu rugero arimwo amenya kwihangana, kuko kwihangana kutugeza ku byo Kristo yaduteguriye. Kenshi iyo tunaniye kwihangana dusanga tugiye mu nzira zitandukanya na bya bindi byiza Imana yaduteguriye, kubera ko buri muntu wese akiva mu nda kwa nyina Imana yamushize hano ku isi kubw'umugambi mwiza yamuremeye. Haleluya. Ariko hamwe n'ibyo mu rugendo buri muntu wese hari intambara, hari ibigeragezo yandikiwe, kandi ibyo iyo tuzi ijambo ry'Imana, haleluya, tuba tuzi iyo twabigezemo yuko Imana iriho kugira ngo ibidusohoremwo twemye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo intambara zose turwana ngo twazitsindanishirijwe kera na Kristo Yesu. Haleluya. Misi yose tuzokwama tuganira, ariko ndabahereza urugero. Reka ndabahereze ino témoignage. Nari umukobwa niga muri secondaire, hanyuma rero ngira umuntu warakeneye nyene yuko tubana ego, ariko uyo muntu akaba yari umuntu yatandukanye n'umugore wiwe, ariko akaba nyene yarama ibintu kweri byose nifuza, ariko muri jewe nkagira icyumviro kivuga ati Mana ibi si byo nshaka. Ariko hamwe na situation umuntu aba arimwo akumva umenga yo kwegera ko kugira ngo abe arabayeho. Haleluya. Ariko igihe kimwe nk'uko nakunda gusenga, ngenda mu rusengero, hari haje umushitsi aratwigisha ngo niba udafise ikintu senga Imana uyibwire ngo Mana ngo ntabyo mfise. Urumva aduha urugero rw'umuntu ngo atarashobora kuronka ibirato, ngo buri gihe bakama bamusigira ibirato, ngo rero wasanga rimwe afise ibirato bitamukwiye canke afise ibirato bimusiga kubera ko nyene atabari umwambaro wiwe. Hanyuma rero ngo buri gihe iyo wambaye ikirato kigusiga urakurura, buri gihe iyo wambaye ikirato kitagukwiye uratsindagiza, ariko ngo iyo wambaye ikirato kigukwiye ura mahoro, ugenda neza. Haleluya. Ngo umuntu wese afise ibintu bitamukwiye, ibintu bitari byiwe abisubize, abivemwo, ngo yige kubwira Imana ngo Mana mibyanje binkwiriye. Haleluya. Ubwo butumwa ho narindi ndumva yuko busunitse, ndumva yuko bumbwira, ndumva yuko. Hanyuma rero ndavuga ngo Mana ntabwo ibi bintu ari iby'iwanje. Ego hari ibintu, hari amafaranga, hari ukoroherwa, ariko nanje bisi iby'iwanje. Mpita muhira, hanyuma rero ndafata decision, nashitse nsenga Imana, ndavuga ngo Mana yanje, Mana ntabara, ibyanje binkwiye. Sinshaka kubana n'umuntu yatandukanye n'umugore wiwe, sinshaka kubana n'umudivorce, shaka umugabo wiwanje, sinshaka kuja kurera abandi bana, kuko deja jewe nari narabaye ku belle-mère, narindi ubwo buzima ko ari ubuzima buri pourri. Hanyuma rero ndagira intambwe. Ico gihe byaranangoye cyane, kuko uyo muntu yari umuntu anyitayeho, ankunda, anyereka, afasha mu bintu byose. Hanyuma rero ndamubwira ngo, ndibuka icyo gitondo nararize cyane, ndarira cyane, ariko araza ndamubwira ngo nabivuyemo kuko si nuru wanje, sindabikeneye, sinkeneye kubandanya. Haleluya. Ibyo ni ibintu nk'ubu ndiko ndabivuga, umuryango wanje wo twabana ububizi. Nawe uri umukobwa mu rugero, ufise ibyo uri kuracamwo, ufise biriko biragukurura bitari by'iwawe, genda usenga Imana uyibwire ngo Mana ndabyiyambuye byose, ma ukwihanganira ino situation ndimwo, ma ukwihanganira buno bukene ndimwo, mu kwihanganira buno bupfubyi, mu kwihanganira Mana. Ariko ibi byose biriko bishaka kuntesha intumbero, ibi byose biriko bishaka kuntesha destine. Mana ndakwinginze ngo ubyigeze inyuma yaje. Ni byinshi cyane bisamaje abana b'abakobwa, ni byinshi cyane bisamaje urwaruka, ariko nashaka ndababwire inshuti zanje, nkunda kwandika ngo ata Yesu ngo nta buzima. Umva ndababwira ikintu kimwe, nukuri ndababwiye, ubuzima bwawe nutahamagaramwo Yesu. Nkunda kubona iyo umuntu atanguye kwandika ngo Yesu, iyo umuntu atanguye gusenga, iyo umuntu haleluya, aho ndica avuga ngo hari igishasha cyiza kigiye kuba mu buzima bwiwe, kuko Kristo atuzanamo byiza gusa. Haleluya. Rero nshuti yanje, mu rugero rw'umukobwa ihangane,
tugende mu rugero rw'umumama. Abamama benshi satani arasambuye ingo nyinshi, ariko ingo zikaguma umenga ningo, ariko nta rukundo, nta mwumvikano, nta kigenda. Kubera iki? Kubera kunanirwa kwihangana gusa. Byihorere wihangane, ihanganire byose, gira amahoro mu mutima, reka intambara byirengagize. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwirengagiza ico wacumuweko bigushikana muri destiny yawe, bigushikana kuco Yesu aguhamagarira. Naco bitwaye hari ukuntu mbavuga ngo naco bitwaye, abandi bantu bakaba bumva nyene n'ubujuju, ariko naco bitwaye. Iyi kiri muri wewe, iyi cyuri atamuntu ashobora kukigukuramwe, n'ukuri kose naco bitwaye. Uwo kugaya, uwo gutsindagiza, uwo gutsindagira, byose bireke birengana kugira ngo ushike. Ingo nyinshi rero abagabo n'abagore, cyane abagore tugira amahane, ati ntibyoshoboka, ati sinobyemera, haleluya. Reka tubyemere, ariko naremeye byinshi. Ariko aho Imana yantwaye irambwira ngo kubera ko wabyihanganiye, kubera ko wabyemeye, ngo nanje ndaje. Abantu bakakubona mu bisubizo, ariko aho waririye ntaho baba babonye. Reka ndabahereze akarorero. Hariho nk'abagore usanga bari mu ntambara n'abagabo babo, uri kigaba, nta muzungurira. Ibyo byo nje ndabyita, n'ukuri kose ndabyita ubujuju bw'umugore. Umugore agenda mu mahane kubera impuzu, kubera umuduga, kubera iki. Ibyo n'ubujuju nuko ndabyita, mu mbabarire. Ariko hari ibintu nyene nk'ibyo mu ngo z'abantu. Umuduga naka yahaye umuduga, kumbure barakoze batera imbere, umugabo ahereje kontake, aturiya mugabo ahereza kontake umugore wiwe, wowe nta na superungurira, wowe nta niki. Ibyo bintu rero by'impuzu zizimbye nta nibyo nzi jewe, sinzi uko bisa. Je nigeze ibirato birasa n'isakame, umugore wa nakarashajije. Ibyo bikaba mu nduru, ukumva nyene umugabo wawe ni ikintu cikijuru, kubera ko ataguhereza ibyo bintu. Ukumva nta nicyo amaze, munaganiriye ukamucishamwe ngo uri umugabo wowe, ngo urabo ngo undi mugabo ngo ibyo akora, ngo yubatse inzu, yahaye umuduga umugore, ngo nawe uri umugabo. Ibyo ni ibintu byinshi, kandi ibyo kunanirwa kwihanganira ubukene. Haleluya. Tumenye kuba muri byinshi no muri bike. Hari iyi foto mubona, bari dukenya, ariko dukenye cyane. Badutumira mu rubanza rwa mariage, nkavuga ati Imana, amafaranga yo kugura impuzu nzoyakurahe. Ariko nkavuga ati Imana, amafaranga yo kugura impuzu nzoyakurahe. Bakaba baraduhaye n'impuzu ukuntu isa, ngo move n'ibiki. Okay, ariko nkiyumvira ati Imana, nzogenda nambaye ibidasa n'ibyo batubwiye kwambara iyo teni yabo, kuko nta mafaranga mfise, Mana ntabara. Buri gihe nje ikintu cyose ndakimenyesha Imana. Yego, ababa mu buzima bwanje nibo babizi. Haleluya. Hanyuma rero igihe kimwe turiko turagenda, haba hari abantu bambaye impuzu bakaziheba nyene, dukatira aho hantu. Yewe mbona iryo kanzu mubona iri nyene mubona ngaha ku ifotiri, ndaribona rigugwa $1 rimwe. Yo ndamubwira umugabo wanje, ngo mbonye ikanzu kandi rishobora kuba ari ryiza, kandi rigura $1 rimwe. Amen. Reka ndarigure, nzofuma ndarimesuza ku $15, ariko reka ndarigure, mbona ari ryiza, reka ndarigura. Ubundi kanzu ryiza usanga ari uhera ku $100, $150 ingahe. Izo manza nyene za mariage bataha nuko nambara iyo kanzu $1 rimwe. Tagenda ndarimesuza ku $10, $12, I don't know, bararimesura. Umunsi ugeze, Imana yampaye ingabirano, nzi gusokoza umushatsi wanje neza. Ibyo nyene fise, ngo hazwa n'ibyo ufise yewe. Mana, hazwa n'ibyo mufise kandi mwumve ko munezerewe. Haleluya. Mu gihe Imana itarakugeza hahandi ugenda muri garderobe ukavuga ngo nambari ya 500, nambari ya 300, nambari ya 100, ugifise izo za $1. Hazwa nizo kandi uvuge ati Mana, ndagushima ko ntari ko ngenda nambaye ubusa mu maso y'abantu. Iryo kanzu ndarimesubiza, ndaryambara, nja mu bugeni, mvuga ijambo ryiza ryo gutera intege umugeni. Haleluya. Mvuga ndirimba indirimbo nziza yo gushimagiza abageni no kubatera intege mu rugendo rwabo. Mfise akanyamuneza nk'uko mubibona ngaho, nezerewe cyane. Ariko hari undi mugore ubwo yobona abo bandi bose ego bari bashajije pe,
amakanzu y'amajana 5 igihumbi amajana ngahe nibo banyene twari kumwe ariko naba numva nishimye kuko ntagiye nambaye ubusa kandi nagiye numva yuko iby'Imana yankoreye kuri yo endorare byari byiza koko none ntimubibona se haleluya kubera ko Imana ari nziza iyo tuyishima mu rugero rwose turimo twihangana mu mwanya Imana itarakora mu rugo ni byinshi umugabo wawe agenda mu bagore canke agenda mu biki buri muntu nama nkunda kuvugana buri muntu wese azotwara dossier ejo ushobora gutaha ugasiga umugabo wawe yewe azorongora abagore ushobora gutaha ugasiga umugore wawe yewe azogenda n'abagabo bazomutwara adono ko azokwibuka sinzi ariko wewe tunganya inzira yiwawe ariko umenye yuko ugo rugo urimo ni Kristo yarugushizemo ni igikorwa ca Kristo uko ari cyo Kristo cyose agusaba utarabye iby'umugabo watakoze nimba aca mu bagabo nataha umwakire umusengere umubwirize witonde ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibikorwa byiza byacu nubwo ngo abo bagabo batoba basenga ngo nabyo nyene ngo bishobora kubatera guhinduka ariko ntiturube tugume twihanganye haleluya iyo wihanganye hari ukuntu Imana ikwambika agashambara hari ukuntu Imana igufukafuka muri bya bibazo hari ukuntu Imana ibigenza kuko narabibonye Imana ibikora mu buzima bwanje haleluya ariko umunsi umwe irazirambwira ngo nshaka nkore ngwibuka cyagihe wihanganye ngwibuka na cyagihe ngo narabibonye ngwibuka na cyagihe byari bigoye mwumva ndarira mosozi menshi ngo ndagiye kugukuraho agasuzuguro oh haleluya mu rugo twihanganire byose haleluya abapfakazi twihanganire byose imfubyi twihanganire byose abubatse twihanganire byose urwaruka twihanganire byose kuko mu kwihangana niho hari ugushika muri cya kindi Imana yakwandikiye mu kwihangana niho hari inyishu haleluya no munsi numvishije ngo ndababwire ngo muri kino kiganiro ngo twiyubake maze duhanurane ndaje ngo ndababwire ngo reka twihangane mu rugero rwose mu byo twuba turiko turacamo byose Imana ibahezagire yari Madame Germaine nagira ngo ndabasabe mukomeze mukore subscribe kuri no chaîne yanje kuko nizera neza ko inyigisho zizohaca zizokubaka imitima yanyu ariko zizobahanura cyane gose kuko tuzogenda twinjira ibyina tubahereza intahe zifukuye turacabahereza intahe zifutse ariko noneho tuzobaha intahe zifukuye kugira ngo bigaragare ko hari Imana ikora kugira ngo bigaragare ko hari Imana iba mu muntu kandi kamuhindura kandi kamugira umuntu mwiza cyane gose mu gishingo cy'umuntu mubi kugira ngo bigaragare ko hari Imana igikora ko hari Imana ikiganza imitima y'abayo ko hari Imana ikomeye haleluya Imana ibahezagirane nanje bye bye yari Madame Jean